umuririmbyi akeneye kuririmba no guhimbaza by'ukuri ategerezwa kwiga muzike neza, kubera iyo uri kuraririmba ugasanga nk'uko wari ubivuze hari utuntu usanga tugusoba, wewe ubona wumva umenga ijwi urarifise ryiza niki, mugabo kenshi iyo uri kuraririmba ugahura n'abantu nabo babizi baza amajwi cyangwa uri kuraririmba biratuma mudu umuntu yego bakabatumira akavuga ati je essentiel sukuraba ngo ikibanza sukuraba ngo uri muri boîte je nuko ninaririmba by'ukuri haza kuba basi n'abantu 10 baza kuvaho bahindutse. Ku ruhande rumwe umenga nivyo, ariko urundi ruhande rurafise abo rugwisha bikabagwisha bavuga ati oya nta muntu aririmba gospel uza kuririmbira muri boîte, indirimbo zo gutazira Imana ntizija kuririmba hari. Rero urumva biragoye umwese wewe wobivuga we hagarara ku ruhande rumwe, jewe ku ruhande rumwe uvuga ku ruhande rumwe la manière yo kuvuga ubutumwa bw'Imana bafashe ko baciye mu ndirimbo zo kuririmba ego wowe ni wabugiye kuririmba izo ndirimbo zitazira Imana nibaza vraiment ugiye muri boîte ngo ucuririmba gusa ego nk'imba baronka kanya bakavuga ijambo bakagira iki ntihabura uwuvaho akozwe ku mutima agashora kuba yohinduka. Ubwo umbwiye ngo ugiye kuririmba encore ukacuririmba ya style bazi, hari indirimbo usanga iri mu mudiho ataho bitaniye nizi zisi rero wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Abakurikirana Ndufacom Tv turabaramukije, muri kumwe na Fabiola Nshimirimana canke Fafa Praise. Turangije umwaka turashimira Imana cyane, ntituzibagira imirimo y'Imana yarabanye natwe, twongera dushimira abadukurikirana mu kiganiro cyacu n'Himbaza Time. Hari abadukurikiranye mu minsi tumaze hano mu mezi 3 tumaze, abadukurikiranye abadufashe mu biganiro bitandukanye baza batubwira ku bijyanye na worship, turashimira bose, turabashimira. Ndashimira Dan Rich yarabanye natwe, ndashimira Robin Dixon, ndashimira Daniela Koze, ndashimira Noela, ndashimira Fleury n'abandi benshi abo ntiriwe ndavuga, aho abo mvuze nabo nibutse, ariko n'abandi mwumve ko tubashimira cyane ukuntu mwabanye natwe. Nagomba mvuge gato ku kijanye n'abamaze ku misi bambaza ikibazo kivuga ngo bega bijya bintu utubwira urabitegura canke bigenda gute. Ariko imbere ya byose kugenda bivuge ko murabona turi kumwe n'uwundi muntu hano, ndazi nawe si rya mbere mumubonye, si mushasha hano kuri Ndufacom TV, reka yivuge hashobora kuba muga muri kino kiganiro ni mushasha n'umushitsi, reka atubwire atwidondore. Murakoze cyane nkuko abivuze, je numva mpimbawe niteka kuba mu iki kiganiro ca Himbaza Time. Nkuko abivuze je nitwa Kaore niyo nkuru, abakurikirana Ndufacom TV baranzi mu kiganiro ca Ndufa Sport, ariko no munsi natewe iteka
aho turiko turarabira hamwe tunashimira Imana ko vyiza byose yadukoreye mw'umwaka. Murabona ko turiko turasozera twababa umwaka mushasha wa 2023. Rero nkuko yarabivuze n'amashimwe menshi cyane Imana yadukoreye ibitangaza. Turabire utuntu n'utundi mu bijanye na gospel, turabire hamwe surtout yo ngaha mu Burundi wacu. Rero uyu munsi ndifuza cyane ko dukorera kuri ico kintu, ariko nagomba mbanze nishure ku kibazo c'abambagije ibyo bamaze imisi bambaza ivyo bintu. Hari n'abatabimbagije ariko bashobora kuba bafite ico kibazo. Mu bisanzwe ibintu mbaza sindabitegura na gatoya, nta na kimwe mbanzi. Ejo hari n'uwambaje ngo mbwira ngo ivyo uza kumbaza ngo gira ngo simpave ntitora. Nubwiye ati nukuri naje ntavyo nzi ivyo nza kukubaza. Mu bisanzwe je kugira mbazi ibi bivana n'ukuntu nagenda bironka ahantu hatandukanye. Nagomba ndababwire gato ku mugwi natanguye kubamwo wa gospel, twariga theorie musicale, tukiga na theorie ku bijanye na worship. N'umugwi bita gospel team nawo bahemo niga 8e. Umugwi urongowe n'uwita bienvenue, novuga ngo ahari respect yubahwe. Yaradukarira cyane ico gihe wagenda nyene ugomba kwiga kuririmba, akatubwira ati sinshobora kubigisha kuririmba vyonyene, ntaco vyobafasha. Natubwira ati ndakeneye amakaye ngahaye. Twariga theorie gusumba no kwiga kuririmba. Mu misi ya mbere akavuga ati ubisanzwe keneye ko mubimenya, kiga amanote nyene, kiga amanote, ukagenda uvuga Hibi hari n'abumva nyene naje kwiga kuririmba. Ugahageze dore mi fa sol urumva ahuracisha ko wewe. Akagerageza mukiga numbega guhimbaza niki ibyo navyo twaravyibaza ko cyane, ariko hageraho jewe amakaye nyene ntiyarabamwo. Mugabo mbaza kuririmba no kuri asha ndasanzwe cyane n'ukuri, ariko novuga ngo byaramfashije cyane kumenya ivyo bintu mbaza muri kino kiganiro cahimbaza. Ibintu nagiye ndaronka hambavu aho ico noshima cyane bienvenue n'abamufasha ba Samuel, ba Eric n'abandi. Ico bakorera baraturondera abantu bashobora kudufasha. Ndibuka Apotre Apollinaire baramudutumirira tukagira retraite nk'iya 3 jours. Badudu barigeze kudufasha muri ivyo bijanye no guhimbaza. Bibaza muri ahantu muri ko muriga, baratuzaneye n'umuntu ico gihe avuye Uganda aza kutwigisha ku byo guhimbaza. Ico gihe hagera igihe nsanga nanje ibyo bintu ndabikunda, nkunda kwiga. Kuririmba ni sikirenga, ariko vraiment narize ku kijanye no guhimbaza icarico kumva ko ukamenya ngo mbega hari abantu uyu munsi yumva ngo kuririmba kumva ngo organe ugasanga hariho abantu babizi uko nyene uwo mubaza mbega organe pratiquement ugasanga aracumba mugabo acazi cyangwa ugasanga ikintu bita bemol mu kuririmba, hari ibyo bita amasuspandi, hari ibyo bita amavibration, hari ibintu byinshi mu kuririmba. Rero baririmbye uyu munsi cakora gukora travail aracumva cyane, mugabo ukamubwira ukamubaza utwo tuntu duto ntibitango batwigere. Nk'abaririmbyi turakeneye ico bita theorie musicale. Umuririmbyi akeneye kuririmba no guhimbaza by'ukuri ategerezwa kwiga muzike neza, kubera iyo uri kuraririmba ugasanga nk'uko wari ubivuze hari utuntu usanga tugusoba, wewe ubona wumva umenga ijwi urarifise ryiza niki, mugabo kenshi iyo uri kuraririmba ugahura n'abantu nabo babizi baza amajwi cyangwa uri kuraririmba, biratuma mudu umuntu yarimwo uciye utanka nkagame nk'uko warabivuze, uca usanga umuntu adasuye gukurikirana ibyo wari kuravuga, ahubwo agiye kumva ingene uhinduye ingene wakora aririmba. Urumva ni nziza cyane, ayo n'amahirwe nkamwe mwagize. Yego. Ariko uyu munsi cyane cyane ndashaka tuvugane bega nkawure nk'uyu munsi nkawe ikintu uribona ngaha mu Burundi wacu. Turabona turi mu kiganiro himbaza, objectif dufise niyo kubona umuziki wa gospel ya hano wacu n'ahandi uteye imbere. Mbega umwaka nindi turibaza cyane cyane kuri umwaka, mbega nibiki wabonye, niyihe migwi canke abarinjiye ku giti cyabo wabonye bevuriwe hano wacu
byagenze gute wowe uko ubibona en general? jewe ndiko ndaraba gospel yo ngaha mu Burundi nkuko wari ubivuze ni ikintu abantu bose baguma biyumvira impamvu idateye imbere co kimwe na zirya zindi ndirimbo benshi bakunze kwitwa ngo zisi cyangwa atari zo gutazira ugasanga nizo zishira mu Kinyarwanda cyama profane. Mugabo urumva hajya arabapfa kubivuga ngo sekira ngo indirimbo zisi ariko no kuvuga ati indirimbo atari zo gutazira Imana kuko hari izindi ndirimbo baririmba ugasanga ni indirimbo z'igihugu ni indirimbo zo guhimiriza ibindi ni indirimbo barimbira abavyeyi. Yego urumva ni indirimbo uri ufata nk'umuntu yaririmbye indirimbo yo guhayagiza abamama ikuvyiza bakora cyangwa ukuntu bagira iki ukacu umuca intege ngo aririmba ibintu musanzwe urumva tuzita indirimbo zindi haba hariho rero n'indirimbo zo gutazira Imana. Dufatiye kwico turabona uwo mwaka byariko mw'imyaka nk'ibiri dushizemwo n'uwo mwaka kubera ariho turavuga byariko biratera imbere ubu ama media urabona muri Ndufacom barabitoye barashiraho ikiganiro gihariye bo gusa Himbaza Time nibaza ko atabindi bikorwa yatari indirimbo zitazira Imana niri niterambere rero turiko turaronka mu muziki wa gospel. Ama media ubu ari karaza nk'ikiganiro ku maradiyo amwamwe tutarinze turavuga mu masaha abiri bavuga usanga harimo n'iminota 30 bavuga kuri gospel cyangwa ugasanga hari n'umunsi bahariye gospel. Iryo niterambere riko riraza. Ikindi nuko nkuko izirezo sosiyo zifasha benshi nabo nyene zirabafasha ubu twovuga ngo gospel mu Burundi irikirisununura gatoyi kandi ikindi kitwereka ko irikirisununura ni biteramo usanga bategura hirya no hino nk'umugwi nk'umwe ugategura igiteramo bakacitaba. Turabona za Pamoja Redemption Voice ryari barateguye igiteramo kigenda neza no kuvuga iryo niterambere tubona mu muziki wa gospel. Urinze ubona umugwi ushobora gutegura concert ukaronka abantu kuzuza iryo bari terambere ne kiba kikwereka yuko umuziki wa gospel usigaye ukurikiranwa cyane. Kandi ikindi nukuntu abapasteri cyangwa amasengero atandukanye asigaye abasapotinga akabaha uburyo cyangwa akabashigikira urumva ivyo biratuma gospel itera imbere. Rero turavye uwo mwaka nkuko wari ubivuze nk'uwo mwaka gospel novuga ngo yarateye imbere ariko ntitwahava tuvuga ngo hari abantu bashasha bavutse nkuko twagiye tubibona. Turasanga nyene ya migwi tugasanga na bantu bigeze kuba bamwe twovuga ngo nibo citegererezo cyo muri gospel bagiye bakora ama activity atandukanye. Turabona nka activity ya Apollinaire yakoze arahuza yari yatumiye na ba Fortra aratumira ba Dudu aratumira nyene irya generation yiwabo iragaruka naho bitakunze ko Fortra shika. Urabona hagiye harabikorwa vyinshi za MTC zarakoze za Victoria n'abandi ba Lopez baravuka iyindi migwi itandukanye iravuka novuga ngo barakoze cyane ibikorwa byinshi ariko sinovuga ngo haravutse iyindi migwi mishasha myinshi. Ego ibindi migwi yaravutse abandi baririmba baba bahari ariko abamenyekanye cyane nka kujya twagiye tubona ba Eden Banga baza tukavuga ati ba Lopez tukabona baje Victoria yaje tukagenda tubona ingene bagiye baraza novuga ntivyabonetse ariko haragiye harabiterambere ugasanga Victoria cyangwa abandi bantu bagize bakoze indirimbo n'abandi batandukanye. Novuga yuko iterambere ryaraje ryarahabaye ariko tuguma dushaka gusumbiriza. Ego mbega ku kintu gikunze kuvugwa ngo ukumva ngo abanyarwanda ngo bari imbere yacu mbega byo turabibona byo babihariho biva kuki? Nibaza ico ngirana ikibazo kiri kandi turanabihakana ugiye ugerageje kuraba abarundi tuguma tubona umenga sivyo wewe nawe ubivuga kwiki? Oya je ubundi bwo nyene mba mvuga ko atari vyo kuko mu mwaba abanyarwanda benshi muvuga usanga abamizisiye babo benshi ari abarundi. Exact. Ego mugabo urumva ikintu gitangaje usanga baca baturusha nko kubona
presque mu madomene yose cyane cyane yo muri entertainment abanyarwanda umenga batwifatiye yaba kuri vya YouTube usanga bakubwira abanyarwanda baradufise nibo bari hejuru yaba no muri ya miziki isanzwe abanyarwanda bari hejuru no muri gospel mugabo muri gospel y'iwacu umwanya umwe umenga nivyo ariko uwundi mwanya sivyo ikintu gihakwa kutwereka ko umenga nivyo vy'ukuri abanyarwanda usanga baracaririmba ya ndirimbo vraiment hamwe nawe wumva uwo kwinjira muri mpemu yo gutazira uyumvise uvuga ateko kuko nibiboneka kandi urabona mu Rwanda naho gospel naho ikindi iturusha irateye imbere barayiha agaciro mu mamedia byose bikomeye nawe urabona ko nk'ubu ariyo yaraye iciye agahigo Israel Mbonyi mu kuzuza arena atawunda yari bwabikore urumva n'iki cyacerekana ko ntoze iyo wabikunzwe kandi turetse no kubeshanya mu Burundi umenga turabakunda cyane bajye baririmbye bo mu Rwanda mugabo ikintu kidutuma kubakunda nta kindi ni za media baturusha media ziwabo ziraza zikadomina nuvuga bo baraja kuri media nkimba ini wacu batarose opportunity yo kuja kuri media bituma tutabamenya akarorero je ryari nako ndaraba televiziyo imwe yo mu Rwanda mbona bashizeko indirimbo ya Victoria mbona haciye akanya baracishije ko ni ya MTC kubera iki kubera nazo ini wacu kuri rezo sosiyo no ku mamedia ziguma ziriko rero ikintu yo kimenyekanye kirateba hajya kumenyekana uhera iwanyu kumenyekana no ngahi Burundi uzohera muri quartier wanyu hama bakumenye igisagara cose hama igihugu cose rero urumva nibaza ko biva kuri bya bindi twamye turavuga kubera iki gospel ha mu Burundi dateye imbere mu gihe bazoyiha agaciro kandi bizohera kwa ya mamedia y'iwacu nimwe abaha agaciro bakabibona kuko abantu bakunda ivyo babona batabibona ntibazobikunda ahari abantu baririmba gospel neza ariko ivyabo biherera mu masengero hari iwabo kandi bo ririmbye indirimbo zigakundwa kandi zigafasha abantu benshi rero urumva jico mvuga gituma tubona umenga abanyarwanda baraturusha nuko ukuntu nyene n'ubundi baturusha kuri media nukuvuga baramamara ku mateleviziyo yaba naya y'iwacu tubisubiremwo kujya ubona biri no mu yindi miziki bavyidoga yaba naya mateleviziyo y'iwacu usanga agumiza kindirimbo z'abanyarwanda none umwana wo ngahi iwacu i Burundi Bujumbura azoreka gukunda Dorcas gute kuri televiziyo ariwe yamabona no mihana usanga arizo bariko bararirimba usanga arizo bariko bararirimba raba ingene bajya abana bavutse jo bundi bakaza bacako bamwe biwacu bamazigiye nta kindi ni kubera ya mamedia kubera yego je nico mbona nayo kuririmba no kuri ntavyo baturusha reka turafise abana bandika neza hamwe uvuga atego vraiment ndahimbawe ndumva subiye kugira icizere c'ubuzima kubera indirimbo yaririmbye reka tugerageje gushira hamwe turiko turabona ibintu biriko biraba nk'ubu uyu urabona Pastor Lopez na Israel Mbonyi baragiye hamwe bagire bakore igiteramo baragiteguye kizorangiza umwaka cyo kurangiza umwaka ego ico naco ni ikintu ciza Redemption Voice iheruka gukorana na umunyarwanda yaje na Daniela na James ego nabo nyene bari bashitse aho Bujumbura nari nahashitse ndabona ukuntu vyari bimeze babona ko hari indirimbo bagiye hamwe barakorana Apollinaire na Redemption Voice indirimbo hamwe bagiye barakorana na bajya ba ndavyibagiye ariko ndaza kutibuka mu kanya umugwi nyene twariko turavuga MTC cyangwa Victoria's team rero ico kintu naco nibaza ko naco muri gospel kintu gikenewe baba abanyarwanda je muga ni kubganje nta Barundi nta Abanyarwanda byari dukwiye ko haba kunywana ntihabe competition ngo abanyarwanda baraduze ngo baki hari hakenewe ubumwe muri gospel
je niyo numva ari intererano ubundi y'iwacu. bwoko gospel ni gutazira imana icokorwa twe dukeneye nuko bogira ikintu gituma abantu by'ukuri bagaruka ku mana bibafasha gutazira imana ico cyo kuvuga ngo competition yopfuma iba mu kuririmba neza mu gutazira imana twavuga ati bajya abantu basigaye bagira indirimbo zirimwo umutima wumva ko harimwe ikintu nawe uyumvirije uvaho uhindutse nk'uko bamwe be kenshi bakunda kubivuga ngo mba nifuza ko indirimbo y'iwanje ngo izogira ivyihinduye ngo izogira bikijije iyo niyo competition dukeneye hama ikindi ndabona kugira gospel itera imbere harakeneye n'ubundi yo collaboration hagati yabo yaba barundi n'abanyarwanda kubera tuvuga ururimi rumwe ariko no mu Burundi kaba kuko urumva Dudu akoranye na Eden Bank hari abatama bakera bamuzi Dudu hari abantu bamuzi Dudu bazoca bamumenya Eden Bank hariho n'urundi gwaruka gwarutu uwo Dudu rutamuzi n'indirimbo yo bashobora kuba bazizi ariko batobumenya ngo ni Dudu yaziririmba umugabo baramubona ku mafoto bakamubona ku mafoto n'iki mugabo ntibamutahukirwa ariko niyaririmbana na Eden Bank bizotuma bifuza kumenya uwo Dudu ninde bice bituma bifuza no kumviriza za ndirimbo ziwe yaririmbye muri vya bihe usange hari ubutumwa bukijije gwagwaruka usange hari ubutumwa Eden Bank yatanze bukijije ba bantu bakuze niburi bari bavuga ati ibyabo bana nta kintu usange rero by'ukuri ubutumwa bw'Imana bugumye bwamamara impande zose je niko ndavyumva sinzi nkawe ingene ubibona ku kijanye cyo kuvuga ngo abanyarwanda n'abarundi uko biri kose kizogumaho mugabo habe competition yerekeza ku mana yerekeza ku kuduza umurimo w'Imana atari kuvuga ngo badusize atari kuvuga ngo baravumye ibyo byo kuvuma mbere y'Imana ntituzoyereka ibintu byo kuvuma tuzoyereka abantu benshi twazanye kuri Kristo kino novuga urabona ngaha turafise abatama b'inararibonye muganda bisa abatama ariko nyene nta kundi b'inararibonye muri gospel turafise Apollinaire turafise Dudu turafise ba Fafa Praise nabo bagiye barahura na ba Apollinaire ba Fortra n'imigwi hari generation onani twagiye tuvuge ngo umugwi wa Redemption Voice cyo mugwi ndawuzi kuva onaje ndawuzi kuva kera za 2007 uwo mugwi wari uhari ariko uyu munsi barevuriwe mu gakondo umugwi wa kera ariko hari abantu tubona bashasha ariko hari abamastire nyene ari karaza mastire nyene utobwira n'abatama atobona ivyo barimwo nkabijya vy'amarap ni gute basi mu muziki woja hamwe nyene bagakora ikintu kimwe kubijanye na style y'umuziki urumva aho tuba tugiye mu bamizisi hariho reggae hariho rap hariho R&B nibaza ikijanye na style n'umuziki nuko abarundi benshi uvuze gospel azokumva wa muziki witonda by'ukuri yumva kumenga ariko aratazira Imana mugabo rap ari umudiho ushobora kumufasha kuvuga ibintu byinshi mu mwanya mutoyi rero ariko arabivuga nk'ubuhanuzi cankwe naho yoba ariko aravuga ashima ivy'Imana yakoze ariko akabikora muri maniere by'ukuri ubona ko ari mu gutazira Imana cankwe ibikikorwa c'Imana adashiramwo akarangamutima k'ivy'isi naye handi ho urumva hari n'abaririmba reggae umuziki uri muri reggae kandi ukumva by'ukuri ko ari indirimbo nziza nawe ushobora kumviriza nk'iyo gutazira Imana rero ku kijanye n'ico abantu benshi tureke kubeshanya aha mu Burundi ntitugihurizako hari abavuga ati bijya bintu bajya abahungu bagira bijya bintu bajya abantu bagira ntibakijijwe bijya bintu ntaho bihuriye n'umuntu akijijwe ingene bambara clip video bakora ntaho zitaniye na zimwe z'isi hariho ababitahura bakabona umenga basi ibintu byaracanganye ukabona umenga ni sekira canke profane ivanze na gospel uyu bundi je ico mbona uri kuraririmba byo kuri indirimbo z'Imana
hari uburyo baba bakwiye kubikora hamwe umuntu abona by'ukuri ko ari indirimbo yo gutazira Imana ariko we muhuye ukamubaza akubwira ati nabo n'uburyo batoye bwo kwegera ba bantu kugira bikunde babashikiriza iyo message hariyo nk'uwavuze ahantu ku iradiyo imwe aravuga ati kugira ushikira umuntu hari igihe biba ngombwa ugahakwa kwigira nkawe nkimba babonye ko abajene basigaye bakunda aya malagatoni basigaye bakunda rap canke bakunda iki ti niyo mpamvu twahisemwo kuririmba ivyo kugira ubutumwa bw'iwacu bashikire vyihuse akakubwira ati jewe naho bantumira hari nabo batumira muri burya bunywero dukunze kumva mu mabwate bakagenda murajya mabwate bakabatumira yego bakabatumira akavuga ati je essentiel sukuraba ngo ikibanza sukuraba ngo uri muri boîte je nuko ninaririmba vy'ukuri haza kuba basi n'abantu 10 baza kuvaho bahindutse ku ruhande rumwe umenga nivyo ariko urundi ruhande rurafise abo rugwisha bikabagwisha bavuga ati oya nta muntu aririmba gospel uza kuririmbira muri boîte indirimbo zo gutazira Imana ntizija kuririmba hari rero urumva biragoye umwese wewe wobivuga we hagarara ku ruhande rumwe jewe ku ruhande rumwe uvuga ku ruhande rumwe la manière yo kuvuga ubutumwa bw'Imana bafashe ko baciye mu ndirimbo zo kuririmba ego wowe ni wabugiye kuririmba izo ndirimbo zitazira Imana nibaza vraiment ugiye muri boîte ngo ucuririmba gusa ego nkimba baronka kanya bakavuga ijambo bakagira iki ntihabura uwuvaho akozwe ku mutima agashora ko yohinduka ubwo umbwiye ngo ugiye kuririmba encore ukacuririmba ya style bazi hari indirimbo usanga iri mu mudiho ataho bitaniye nizi zisi rero DJ yayishizemwe agashiramwe na vya bintu bavangavanga vyabo nukuri naho umva imbore gucihaguru igatamba we naho uri iyo ndirimbo yoyo barimwo message ivuga ijambo ry'Imana ntazigera yumva wazokumva wa muziki aje ngaho yitambire ama yitahire gusa ntituvyanse ntituzi bone bafise icemeza ko harabakira harababohoka ariko je kubwiwanje ndabona umenga mugani wo uraho niwe yababariye ngo hitamwo bahitemwo gukorera Imana cankwe bagira iki je ndumva vy'ukuri uvuze yuko ugiye muri gospel woja muri gospel kama ikindi biyobagiza ni culture imico y'abarundi naho rero bitaniye rero ahantu hari byari bigoreye nimba ubona mu Buganda babikora mu Buganda bigakunda nimba ubona muri South nimba ubona muri state babikora bigakunda biragoye ukuntu kanitize nko mu bakatolike uzobona padiri afise amadrede hari imbere ngo uzokumvirize n'ivyavuga biragoye ukuntu uzobona pasteri yazanye madrede canke yimosheje ikwafi raho direct hakumviriza ivyo ariko aravuga urabawe hari benshi uzawumva bitwaza ngo murabe ngo ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora ariko ego mu bisanzwe intambanyi rero ya mbere hari ishikira bene abo bantu dufise aha mu Burundi nuvuga nkuko umuziki ibintu byinshi basigaye bagira kopie kori no mu Burundi arabona muri Nigeria muri Uganda nawe akaca bigira ikintu rero kidutandukanya nico n'imico ukuntu twamenyereye uno munsi tubonye mu Pentecote yambaye jinsi tushika tuvuga ko yaguye tuzi ko bambara ibitambara n'amajipagera hariya rero urumva rero n'ubu nukuri abantu baririmba gospel so kubanka cyangwa se kugira iki bivanye n'umuco dufise aha mu Burundi biragoye yuko hari
uzo ego harabazobaha icizere iki mugo hariho n'abandi bantu bazoguma bavuga ati nukuri ibintu bakora bijya sivyo ntibijanye na gospel ariko hari usanga batanga ubutumwa bakamusanzu baratera confusion ego urumva naho bigoreye cyane cyane bigoreye ku mico nayo ubundi bwo hari ibihugu vraiment wojamwo ugasanga n'abantu baho usanga birabafashije mugabo hari dutandukaniye ku mico nkimba muri Amerika umuririmbyi yambaye ihereni ni dread ataco bitwaye kandi aririmba gospel urasanga aririmba abantu by'ukuri bakaja mu mpwemu mugabo difference iri ku mico rero aho iwacu urumva ubu abantu uraza wumva ngo gospel yari ya kera ngo baraja ngaho bakadunduranya ibintu bakabombagurana ibintu ngo ni gospel bakora aririmba rero urumva biracagoye kuvuga iyo ya kera abo banje nkaho twe twarutse basiku nka mu myaka twebwe aho twarukiye aho ducibwe je gospel nahasanze yari cyane cyane yari ya Pauline na Dudu nibo bantu nasanze mu mashengero indirimbo zabo zikunzwe ni Fabrice akiririmba nzogera ko Imana yavuze yari nko muco Adonis bakari no kuvuga bararimba indirimbo nawe no uri kurayiririmba wumva ugarukanye icizere cy'ubuzima ariko ubu usanga nyine bigoye gutahura biragoye gutahura hari umuntu adatahura nimba ibintu bako barakora ari indirimbo zisanzwe cyangwa ari gospel ikiza rero kuca gitangaza usanga ari bo baca baronka na ya support ugasanga ku ma media nibo bariko baravuga hama bikarangira abantu bose biyakiri ugasanga ubona hahantu bivugwa ngo ni ngo ntibemera ngo ko atari indirimbo za gospel ugasanga bari yakiri basigaye barazemeye kandi no mu mashengero hari amashengero azemera ubundi bwonyene hari n'amashengero mu gusanga pa contre hari amashengero usanga abakozi b'Imana izo ndirimbo batazerekwa muri deho yayiririmba ashasotse bakamuha amaromari niyo ngorane rero urumva na ico rero nico dushaka yuko uko biri kose bopfuma baja hamwe bakavugana bakavuga ati twindirimbo tworirimba zimeze uko kuko biratangaje kuzoja kuririmba dufate bagutumiye nko kwishengero kanaka wayiririmba ugasohoka abantu bose bakora bigitsure canke unyene nawe ukamaramara kandi vyitwa ngo bakora aririmba indirimbo ya gospel rero nibaza yuko hari amashengero amwe avyemera ayandi akabihakana urumva aho twaba tugiye muri débat nini tugiye mu bijanye n'amashengero vyovyo urabona vyabaye dance biragoye ho vyoba bibaye birebire mugabo objectif ni umuririmbyi wa gospel ni umuririmbyi aririmba indirimbo zo gutazira Imana zo guhimbaza Imana zidatera confusion agarukana icizere mu bantu zo guhanura urumva ko hamaze kuzamwo kutumvikana hagati ya bamwe n'abandi biba biriko biratuma na wa muntu yobahaye icizere indirimbo za gospel azigwiza nk'ubusa ugasanga avuga ati n'ubundi nta kigenda hariya barakwegana hariya bagakwega kandi urumva urabona no muri bo hagati muri bo turetse kubeshanya harabaze muri bo muri gospel haravuga ati twe nitwe turirimba gospel yo mw'ivyo mukora sivyo abandi bakuba ati twemwe muratugwanya ivyo muririmba vyari vya kera nta n'abantu bakibumviriza ibi vy'iwacu nivyo bakunda nivyo bumviriza ati twe ahubwo nitwe duhanura abantu kubera twe tubasanga mu vyo bakunda usanga rero kibaye ikibazo none basi dufatiye aho nyene none dutera intege abantu mu byo bakunda kandi tubitera confusion canke tugerageze kubalansa canke bigendego mbega wotera kamo bande ni bande muri kino gihe boshobora kuzana kanovera mu muziki wa gospel jewe ico mbona icambere harya ngo ntawe ukora akabura mukuru we urumva ntawubura mukuru yego mukuru wese agira mukuru we yego rero muri gospel turafise abantu by'ukuri baboneye izuba abandi barakwiye kwicara ahantu hamwe bakavugana bavuga ati by'ukuri indirimbo tworirimba zihuye no gutazira Imana zobizi
bakarabira hamwe izo ntambanyi zose zimwe twavuga zituma gospel yabo idatera imbere kuko urumva ubu nkuko twabivuze ubu hoho byaroroshe nayo ubwa mbere hari ahantu kanaka bajana indirimbo ngo ni gospel bakamusubiza inyuma ati yo si gospel. Rero urumva bakicara hamwe bakabirabira hamwe kuvuga ati by'ukuri bikagira amategeko majambo make si amategeko ujya n'umurimo w'Imana umuntu wese awuzamwo arongowe no gukorera Imana. Rero umaze kucuzanamwe amarangamutima y'uwawe yo kurondera amasikse cyangwa ngo abe ari uboneka bisanzwe kiya n'igikorwa izina ry'Imana rije hejuru wewe naho utoshigwa hejuru nkuko tubizi vyanditswe agashimwe kiwawe umusurizi na karategeka. Noneho Imana ishizwe hejuru umwe warondera gushira icubahiro c'Imana hejuru nayizo gushira nayizo ego nico gituma rero boja hamwe bakavugana hama bakuru ega bamwe benshi abo bavuga ngo bariri sanga rugwaruka rugishushe bakabicarika bakabisigura abadolescent muri gospel oya niko twovye oya siko ndavyise mugabo navuze atabarugwaruka bagifise amaraso ashushe si adolescence none mu urumva ikibazo nuko bahava babifata ukundi uvuze iyo terme umengura uracabafashe nk'ababana bo mu w'icenda ubuho mu w'icenda higaye ababebe sinzi ngira tuzahava tuvuga ahandi hantu umva turavuga ati bamwe bo mu w'icenda bo mu myaka niho bavuga ko bageze muri ntuze nayo ubu mu w'icenda usanga afise imyaka icenda nyene imyaka ingahe urumva bakicara bakabasigurira by'ukuri carico nka kurya wabivuze guhimbaza Imana ni gute indirimbo yo kwigisha abantu yo guhindura abantu ni gute bigenda gute nabo bakabasigurira ibijanye n'iyi nouvelle generation kuko baho tugeze papa wakwigisha ibi ubu mwana nawe amwigisha ingene technology ikora kabayereka hama bakakonkriwa bagafata ikintu kimwe hamwe twumva gospel twumva nyine ari gospel irimwo amajambo yubaka video umva hari n'abasigaye bagira uzoja muri video wambaye deshire ugiziki hama bakabereka n'igihugu turimwo ariyo ya culture navuga imico n'akaranga by'iwacu kuko urabona no mwizi zisi hari ibintu nabo nyine badashobora kugira bivanye n'imico y'igihugu y'ukuntu abantu babafata no muri gospel nuko babimenye hama akora indirimbo urabona benshi Israel mbonye none video ziwe ntari hit video ziwe zimeze gute ntiyigira hajya kuri mbere nyinshi azikora ari live kuri stage ariko indirimbo usanga ifise amavyuzi ibihumbi n'ibihumbi none ntiteye imbere ikana badudu barakunzwe baratumwa ko hanze bande eka n'abandi barabikora ariko bagakora video twovuga ati y'urupfasoni ya gospel ariko igihambaye kinini je numva ni mu nyandiko no mu kuririmba by'ukuri bandike nk'abarongowe nta muhemu yera bandike ibintu bizofasha abantu benshi kuko urumva bo bakora ubuhanuzi buciye mu kuririmba mu ngabire yabo yo kuririmba kuko benshi turanabizi baba bakuriye mu makorari pourquoi none bataririmba kujya baririmba mu makorari y'iwabo ubona bagiye guhindura ibintu ariko mu makorari wasanga baririmba by'ukuri ibintu byo guhimbaza yego rero baririmbe cyane cyane dukeneye mu nyandiko bandike rwa ruririmbo hamwe n'umuntu niyagumva azovuga ati rwa ruririmbo usanga no mu mizirma cyangwa n'uwundi muntu atanasenga yumviriza kumva aragarukanye icyizere cy'ubuzima nk'imba ari guhanura kumva yoheba ibyo yarimwo nimba ari gutazira kumva yotazira Imana aramashimwe kumva nyine ko aramashimwe je numva bokora kwandika hama baririmbe ikijanye n'umudiho nibisanzwe kuko umudiho je ndashaka kumva indirimbo iri muri rap ariko ari gospel yubatse
je ndetse no kubesha vraiment ndakunda indirimbo za Big Zo. Indirimbo yiwe ndashaka kuyumviriza rimwe kabiri gatatu ntarahaga amajambo yaririmbye, amajambo ari mu iyo rap yiwe. Rero nibaza ko bidafatiye gusa rero nk'icyo wari kuravuga ku bijyanye na rap. Yego, wavuze ku bijyanye na kopie kore. Hari ibintu urabona ko bagize kopie kore neza ukabona ko yabagize kopie kore hakigirira ukabona ko atari rap ukabira muri comportement ukabona ko ari rap ya kopie kore atari rap nyene y'umuntu yiwe yikoreye ubwiwe. Urabibona surtout nerumva ni vya bindi navutse bagire vy'ukuri akarangamutima k'indirimbo itazira Imana. Urumva ni yacaza kugira akambara y'amashenete abayeriri wenye umve akagira amashenete agahe amashapa agahengeka nka kurya agenda imbere agacarapurira Imana. Rero bambare sindiko ndakritika no kuri bambare urumva kurapura umugani wawe kurapura urumva suvuga ngo ariko arapurira Imana oye bajya nukuvuga no gutanga message biciye mu mpano zabo. Rero ni yaririmba indirimbo yo kwihana akigisha abantu ko kugira iki kuko rap n'umudiho bafasha kuvuga ibintu byinshi nk'ibi byose twe tuvuze mu iki kiganiro arashaka kubivuga mu mavesi abiri byose ibi urumva rero ni ikintu kibafasha gutanga message nini mu mwanya mutoya ntaco bitwaye. Hari uwundi azoririmba muri urumva ivyo bica biza muri style y'umuziki muri reggae muri zuke ivyo ntaco bitwaye ikirimwo rero ya majambo ya comportement kwa kuntu yifata kuko nizo rap hariho n'abapasteri hariho n'abantu biyubashe bazumviriza kubera iki kubera amajambo arimo kandi bakaraba n'inyifato bazikoze yakoze akavuga ati urumva kuraba ikintu ataco kikumarira kikwigisha wopfa umureka ariko hari ikintu uravye uvuga ati ndakuye mu ikintu rero numva ibijanye n'umudiho ntaco bitwaye ahubwo ikibitwaye n'inyifato ingene bambara ingene bagira iki nivyo ahanini ega nivyo bitirimutsa abantu ingene bambara ukaca ugenda gutamba ugasanga warushije nowe mwakora zimwe tuvuga ngo zisi urumva ko bica bigora naye handi hoho ntaco vyari bitwaye style ntiboririmba zimwe ntibashobora kuririmba zimwe ariko ivyo bakora urumva bose bari ku murimo w'Imana. Hari ikintu wavuze kijanye no kuna solution kuntu boyitora kugira ubuntu nyene bw'amaconfusion buveho wavuze ati bokwegera bakuru babo bega kuzi n'umwana ashobora kugira umuvyeyi umwana agakwera akavuga ati we ibyo uri kurazana ndabibona no mu mafamiye tiwe umwana umuvyeyi akabwira umwana ati girika akamubwira ati ibyo ni vya kera tugira ibigezweho eske ntibashobora kubabwira n'ivya kera bakumva menga ntibigezweho kuko uyu munsi wabona umenga umuziki bibaho ugasanga umuziki bariko baravuga ngo umuziki w'ikizungu ngo ari uwa kera n'uw'ikizungu nkuko tubizi mu mico y'abarundi n'abarundi kazi umukuru akubwiye ijambo n'ukuri akubwira ijambo gifise akamaro gashitsi ka kera kavumbika umuriro niko baciye umugani kino wacamuze bamwe bavuga ngo arakini akise mihongo avuga ukuri rero urumva bategerezwa kubumviriza kuba bafise aho baciye hatandukanye kuko nk'ubu wewe nk'ubu bishitse ukavuga histoire y'ubuzima bw'iwawe uba ufise ahantu waciye ariko ujya mwana akiri mu w'umunani azotegezwa guca rero agize Imana nico gituma bavuga ati ngo ugize Imana uri umuntu w'umunyabwenge wicarana n'abantu ubona bafise aho bashitse kuko hari ahantu uri kuraca uzosanga bo barahaciye bikaca bikorohera bakakubwira ati wowe uzoca ukataha ucuku nuku ugashika utarinze uragira ikibazo kubera hari habahaciye rero numva ivyo ntibovuga ngo umuziki w'ikizungu niki kuko nabo nyene umuziki basigaye bakora ubu kera umuziki amasitidiyo ataratera imbere tuce dusubira inyuma muri za nonantikombye umuziki bagirako uhushije wasubiramwo bishasha ni ukuvuga baririmba live direct baheza RTNB yabiriko irafata amajwi
none ubu bose ntibagira umuziki mushasha arasubiramwo bakagira arrangement bakagira iki urumva ubu bose bari mu muziki w'ikizungu nta wogira icitwazo ngo umuziki wa kera n'ubu byose numva nico kimwe je nibaza nk'uko twari tubivuze ingingo comme concrete byo dufashe tubona bikenewe vyotuma by'ukuri umuziki wa gospel utera imbere mu mwaka uza byasa nk'ibyo nibaza ko hamwe ibyo bikozwe turashaka kuzobona umuziki wa gospel wateye imbere ego tunatumirira abakunzi ba Ndufacom TV ko bananya kudukurikirana tuzogerageza kubarondera ukuri kandi tuzogerageza no kubaronderera abantu bashobora gufasha nkuko naba ndabibabwira tuzogerageza kubaronderera abashobora gufasha gutahuza mu bijanye na gospel nkuko ikiganiro ari Himbaza no mu kiganiro ca Himbaza tuzoca ijya nino ku bijanye n'umuziki wa gospel nizera ko byose bizogenda neza hamwe na Ndufacom TV n'ayandi n'ibindi nyamakuru bitandukanye nibaguma badukurikirana umwaka ugiye kuza ni umwaka w'ibikorwa tuzokora cyane muri Ndufacom TV rero bagume batuba hafi badushigikire igisabwa no kuguma badukurikirana hama bagapartaja ibikorwa dukora kugira bishikira abantu benshi batandukanye nibaze yuko atanumwe ngira nta numwe atarababone kuri channel yacu ntiyo bari umukunzi wacu atumirire n'abandi kugira subscribe kuri channel yacu sobandanya dukora ibitandukanye je nibaza yuko uzogerageza no kuja mu biteramo bitandukanye biteguwe biheze umwaka ukazobabwira ingene vyagenze kugira uri aha na hari yamenye hari vyagenze gute ivyo byo ndavyizeye turabyizera cyane nibaza yuko tuzoguma dukora kugira by'ukuri umuziki wa gospel nawe ushike ku rwego twifuza yego Ndufacom TV ku kivi kandi turabakunda cyane turabasezeye tugena tuganira ciao ciao ciao